Ndabaramukije cyane abakunzi ba PayTV aho murere hose. Bonjour canke bonsoir, ça dépend n'amasaha mugeze ko canke n'amasaha muzayo kino kiganiro. Nkuko mubibona rero kuri micro na Flavia imisi yose ni amandabazana ibintu bimeze neza, namandabazana abaririmvyi bameze neza cyane. Nkuko mubibona rero no munsi ndahagatiwe n'imisore ibiri myiza isa neza from benshi ndabizi ko murabazi. Sibashasha ndabizi mutababonye kuri PayTV hari handi hano mwababonye kuko bakora ibintu vyiza kandi bimeze neza cyane. Niyo mpamvu rero nanje nk'ukunda bakunde kumwe abakunzi ba PayTV nabazanye kugira ngo bababwire vyinshi mu vyo bakora canke mu vyo babayemo comme ça tubandanye twigererwa cyane ariko ntatevye reka ndabakire baramutse tubahe ikaze kuri PayTV bongere babibwiye amazina yabo ndahera he reka Meri buryo bwanje abapfu reka meri buryo bwanje abaramutse yongera bibwiye turagoye kazi murakoze cyane hama nitwa Chris Gomez nkaba nto mu journalist sanzwe nkorera kuri Wizo Media TV iganiro cha Amon cyitwa School of Story hambavuye Amon sanzwe nkora n'ibijena entertainment ndavuga umuziki hama ndishimye kuba mwashoboye kunyumvira ko uno munsi muri PI TV nk'umutumire special muri no deba y'uno mutengensije y'uno munsi ariko no meze neza ndashimana abakunzi ba PayTV mwamwumvise Chris Gomez asanzwe ari umujournaliste yasanzwe akora ibiganiro bigiye bitandukanye kuri TV Wizo Media ni asanzwe akorera numva rero mumva ko turi bamwe reka tugende bafuganje naho abaramutse yongera bibwiye turakoye ikaze. Okay, merci. Mwavuze ngo haje imisore myiza naciye mbona Gomez nayo mwavuze kubera ko afise n'ubwiza no mu mutwe ari mu Oya nawe ni bon. Ni bon meze neza no kuri ndashima n'amahoro. Ego nitwa Chachu remantique. Ouais, nkafise nandi mazina menshi gusa reka dufate igendo kwa Chachu remantique. Hama ndumesha makuru kuri televiziyo yitwa Bishop TV nkongera ko yanagenda ndayiserukira. Nkaba nongera kandi ndiko ndakora stage muri televiziyo yitwa BNP TV ikorera kuri Star Time chaîne 75 mu kiganiro cyitwa gwaruka vyumvira ko iki cyo so mwabumvise yuko basanzwe bose n'abajournaliste niyo mpamvu navuze ati reka tubazane batubwire vyinshi ku buzi bwabo ku mwuga wabo kugira ngo abakunzi ba PayTV tugire ico tubashikirije rero no munsi nabazanye kugira ngo duhagare cyane n'abajournaliste dumu youtubers tugiye tuvuge ukintu hanini dusanzwe dukoreramwo ndavuga ico twibazamo cyane nk'umuziki nico kintu cyambere twibazamo cyane kuko hariho nibindi ariko reka tuvuge ku muziki no munsi kumbure ejo canke hirya yejo tuzoshobora kuvuga ku kinda ariko no munsi reka tuvuge ku muziki twabatumiye kugira ngo badusigure antaki abajournaliste mbega turiko turaraba abaririmvyi bacu turafise abaririmvyi baririmba neza bandika neza turafise aba producer bameze neza bakora indirimbo neza turafise aba director bakora amasanamu neza cyane ariko twashika kumenya ico twagiye duhagare ko cyane turashaka kumenya ati mbega umuziki canke umuziki ndundi uriko wafiriye he kuko aho twifuza ko ugera nka twebwe abajournaliste canke nka twebwe abatubeze sihurashika ariko twashaka muri ya ntumbere kugira ngo abakunzi ba PayTV bamenya ati mbega nk'abajournaliste bavyumvira kwiki n'abaririmbyi bakiri hasi bagicumbagira canke ni production gicumbagira reka rero tuje mu idonido ababemvite bacu mwabumvise n'abajournaliste batubwire ati mbega none umuziki nko kuri mwebwe abajournaliste muri ko muri rusangi twashaka kumenya umuziki wikufira hehe bimeze gute kaduhere kuri romantique Chachu romantique je umuziki ndakurikirana kandi cyane kandi gose ariko novuga ahantu bikunda gufira cyane sindirimbo mbi zisohoka sovuga ngo umuziki mubi basora ngo atari hit oya bo ubwambere ko avuga ko ari amahit atari amahit song bakora mugubu unye ubu hit song bariko barazikora ahubwo ahantu bipfira ni kunyifato mbi y'abaririmbyi si umuziki mubi bakora ahubwo ni inyifato bonyene bagaragaza kubera iki umuririmbyi n'umusarasoha indirimbo mu journaliste arafasha ingufu agati cyangwa umupromoter jenge anda mu promoting naka akaduga umuziki akawukora sivyo nukuvuga harashobora kugera ahantu wewe uri umupromoter waradugije umuririmbyi araduga ari gihe shaka gusanga yagusumije izina wewe wamudugije mu ntango harageze rero yaho
nawe niba mukoresha ikiganiro uzobona ko nawe yago promotinze. Dufate nk'akarorero gatoyi cisha dufate nko kuri Landry yatengo yari muri team Satura urabibona mu nyuma ja kuba umupromoter nukuvuga ko akeneye iganiro kwa Satubi yashekiro nka vyoroshe epota muno mwanya ko nyingeno na Satubi ni Satubi yaba mudogije kubera ko n'abafise indi level rero hariho abantu rero b'abaririmvyi amaze ko nakageza handi hantu amaze gukura acabona ko ari umuntu akaze wamusaba ikiganiro tukora ikiganiro kubwira ko ari occupé gusaka no kubwira ko ari occupé ugumye ubona ko ari occupé ucuheberana ubwo ati ujya ari occupé ingere ace abibwira nk'ama media atanu kari occupé ajonese acavugana ujya mungu ubona kibonekana ujya ari occupé kugira uzosubire kubaronka usanga ari muri imvyi yakwamye nibeshi ubona ko bakwamye kandi barakoze ama hit song kubera ko nubwo sinzi ko kugara yatera mu dite kugara nyange nkure sitema ndi akunda nuvuga ari nko kugara kuvuga acabona kari hejuru akacabona yuko yasi yo kugira umuntu azimvye kugira umuntu ageze akacagira ko azabukenera yuko yama media wa mu promoter azakuza kumupromotinga umupromoter avuga ati oya wamwe udafise umwanya gusanga birapfuye rero ahantu bifira niniya nuko kuntu umumenyesha umuririmvyi yibona ko menga ari ahantu ageze kure cyane bigatuma aciza kwerekana abajonese yuko ari hejuru abajonese baca bagirane camukura kibirenge sanga yabutse murumva aho ikibazo kibiri aho kibazo kiri kuri Chachu remantique nukungene abaririmbyi wa mu promotinze ukamu mu ndirimbo yiwe canke mu vyakora wamusaba kanye naho kugira ngo mufashanye ndagusavye ikiganiro canke wagusavye ikiganiro muriko murafashanya mwese umva mwese muri mukazi mukeneye yuko mufashanye kugira ngo jewe nduge nawe uduge umva sije mba nkeneye inyungu jenyene ariko twese tuba dukeneraniye ariko ku hambavu yaho reka tubaze Chris Gomez nawe nk'umujournaliste nyene kumbure nawe arafise ko kintu kimwe canke bibiri nawe bivuga ko muntu mbere kugira ngo nawe tubone twumve ica vyumviraho. So murakose kuma umwanya muri PITV bo je uko ndabibona ku ruhande rwanje bone kuvuga yuko ikintu ca mbere entertainment yo ngaha mu Burundi kugira ngo itere imbere nuko hoba kwanza patriotisme hakaba urukundo imbere muri rusangi twese kugira ngo music yacu itere imbere hanyuma ikindi naco niko ndabona ino iwacu mu Burundi mbone kuvuga yuko umuziki nuzotera imbere mu gihe hariho ibintu vy'utugwitugwi ibintu vyo kugara kuba bombastic kuba uri umuririmbyi canke uri umu journalist juste hakenewe ibintu byinshi cyane gusomba muri amajambo ndashobora kuvuga yuko umuziki wacu kugira ngo uzotere imbere gushika uno munsi icambere abaririmbyi bacu baririmba neza kandi abakunda ndabubaha cyane ariko ku rundi ruhande aba journaliste twebwe kandi bamwe n'abaririmbyi bamwe nibaramenya ukuntu bashobora gusohora umuziki wacu wo mu Burundi nuko ndayibona ariko ku ruhande rwanje ni kuvuga yuko umuririmbyi asoye umuziki nko mu bindi bihugu tukunda kubibona ndakunda gukurikirana réseaux sociaux cyane ni kuvuga yuko ikintu kiba gihari n'igiki umu artiste wese asoye umuziki pourquoi pas umu journaliste atogenda kuri YouTube canke abe uwa mbere kucisha kuri media anamwemvite ariko uza gusanga aba journaliste bamwe batuma umuziki w'u Burundi nabo kubgabo udatera imbere biva kuri bo bituma abaririmbyi canke aba artiste badatera imbere nkuko bavyifuza bice ku ba journaliste uza gusanga umuririmbyi iyo arurizinze umuziki canke a new banger uza gusanga rero umuririmbyi hariho ikintu bamusaba journaliste bamwe ariko atari bose rero umuririmbyi ugasanga nawe yaracirondeza akiri muri entertainment ugasanga rero yaraje afise talent big talent impano idasanzwe ugaca usanga rero uyo muririmbyi arabuze ajya amahera ya promotion hari amahera ya promotion bakunda gusa kugira ngo bakuvuze ariko bitandukanye n'umu artiste yubatse izina uza gusanga umu artiste yubatse izina aba journaliste twebwe bamwe tumurondera atenze kudubwira ati nkene ibi ako tumigira promotion yigira ngaho rero biragoye kugira ngo umu artiste wo mu Burundi azotera imbere mu gihe twebwe abamenyesha makuru bamwe tukiri muri ivyo bintu mu gihe mu bindi bihugu bimwe ngaha twegeranye duhana imbibe iyo habonetse cyangwa hagaragaye nk'impano
y'umu artist canke umuntu aje muri entertainment bagerageza kumufasha kugira ngo iyo mpano iduge kubera ejo ishobora kuduza ibendera y'igihugu nibazi ico azovamo twama twabonye aba artiste benshi bariko barasemerera ku marezo sociaux ko hariho aba journaliste bamwe bafukamye umuziki munda kuba artiste na cyane rero aba journaliste bamwe hamwe ho garagara urukundo ya patriotisme nako ndavuga byo bavyize cyane gusumba ntibarabe ngo ni naka canke ni naka ntibarabe ngo ni mukuru ngo afisa amahits raba n'urya muto ko ashobora kuvamo ikintu ejo gikomeye cyane gituma umuziki w'u Burundi utera imbere akaduza ibendera mu yanda makungu ugatuma music y'u Burundi igaragara aba journaliste nabo ikindi nova ku ba journaliste no kubaririmbye haraba artiste wanashima ushaka kumwandikira nkatwe turabamenyesha makuru kugira ngo umugire promotion wanashima y'ubuntu tukamutumira ku ma media mukayaga ari kugasanga ntakwishyuye cyangwa kwishura akwishyuye nakaguha program ugasanga iri confirme hambavu yo kuba confirme waso kumurondera ati gahunda imeze ukunuku ukundi kwishura ishitse hari ibikunda kubije twama twabibonye rero nabo ntibaritahura abo baririmbye ko kura nka promotion ni kintu gikomeye ko ijya promotion benshi bama bayikeneye hari umuntu guys abakeneye promo ariko akayibura ariko just imagine genda kuronde nko mu journalist nimba uno musi ntaragira izina nuko agents wandi umuntu ufise izina rikomeye ejo uzondondera je narakurondeye nk'umu artist ukanka kuma program canke ukabona ko je bidakwiye ko dukora emission ejo uzondondera ndi muri TV canke mu radio ko mfise target uno musi nimba ndi Chris Gomez c'est target yo gushika handa hantu nimba uno musi ndi muri Wizo Media TV ejo nzwa ndi mu ahanda hantu canke kuri media radio ikomeye cyane nuko tuzoronderana ariko rero ndashaka ka abaririmvyi guys abaririmvyi les artistes bo mu Burundi fata yuko umujournaliste wese aje nimurabe ngo ni TV runaka ngo muko magira promotion no tugire gwa rukundo nimba iyo TV mwidugije twese turabarundi ariko bisa gutangaza haje TV y'inyamahanga mukemera kwica kugira promotion muri abarundi umva ko si ibintu bibereye cyane vyiza rero uri umuririmbyi nuko wofata media yose canke TV online nuko yo bikiza fata umuhumwa nuko babanu 20 canke 15 ni nyungu uburonse hari gihe baba tabakuza bagiye 15 usivye ko bagiye kuri yindi TV izwi bakaba bakuza ariko ugiye kugiye 15 ni nyungu iwawe ubutomboye cyane tugire urukundo na cyane ubundi bwobwo umuziki w'u Burundi ashobora kuvuga yuko urikuragaragara neza navuga muri côté ya production ikiragaragara neza ibintu ni bien aba producteur bakwagereza kuvyifatamwo neza rero ubane kuri aba journaliste nabo baririmbye nyene hamwe hoba vrai patriotisme music sindakubeshana na yomera neza cyane gusumba gose gusumba jero niko ndavyibaza ku ruhande rwanje nk'umumenyesha makuru muri Wizo Media TV niko ndabibona hoba ugo rukundo byose byomera bien nkuko mu bindi bihugu tukunda kubibona iyo haji yo mpano barayiduza re mu gihe utadugije iyo mpano uza gusanga sindakubeshana na hari umurimbyi twani bari Jazz on Slay yasomwe indirimbo no yarimvye indirimbo twani bari yirimbye nk'umuganda gutya aba mu gihosha arega mu gihosha ndibuka hariyo isamirizi sinshimye kwivuga mu izina yashoye kumuvuzira mugiraga promo ariko yabuze umuntu amufata mugongo uyo mupeti yaraje neza cyane gusumba rero yabuze umuntu amufasha iyo aza kuronka canke yakaronka umuntu amufasha bose abageze kurundi gwego canke another step ya nuko rero urukundo nirwo ruteza kuza imbere yavyose nkuko mu bindi bihugu bakunda ivyabo ya cyane gose murumva yuko ntuka bakunzi ba PTV murumvisemwo ibintu bikomeye cyane bagiye barababwira tugira urukundo habe union entre aba musiciens canke abantu bakora umuziki natwe dukora journalisme muri rusange tugire ubucuti bukomeye cyane kugira ngo dutezanye imbere canke dushikane y'ibikorwa byanyu mwifuze yuko bishika ko ata mu journaliste nta muririmbyi muzoririmba muzoje muri studio ariko mudafise promo yo muri journalisme canke y'aba journaliste ntaho bizoge ariko twizere yuko bizogena birahinduka buke et comme ça umuziki umeze neza nkuko bivuze production ni bien aba director bakora bien umva reko ibintu byose bimeze neza ndibaza yuko abantu badukurikirana ndazi ko hari abakunda umuziki cyane bakunda umuziki ndundi muri rusangi mugiye muregera bajya aba star préféré banyu kuko ndazi ko mu bafise benshi cyane muze murabegera mugatse harakenewe ubucuti bukomeye cyane kugira ngo umuziki wacu duge cyane aho twifuza gushika nturashika guys ariko tukiri ngaho nyene hari indi ko tubavuga ati impamvu umuziki wacu utarashika yo twifuza gushika canke utaravuzwa aho twifuza gushika hari amajambo aririmbwa canke hari ibintu bivugwamwo
mengo biratitura sinatuye navuga gute imico akaranga ku Burundi canke ibintu nyene usanga bariko baravuga ibintu bitameze neza ariko sinzi reka abajournaliste bancu nyene kugira ngo bakivugeko bega nico kintu gituma umuziki utaduga naryo amajambo bashiramwo ameze ukuntu canke bimeze gute bo imbere ko ndagushara akantu nagira no geko kijya kiyozo cyambere mutubajije jende bwa tugitangura gukaya Bishop TV twashaka gusanga ikiganiro nk'umuririmbyi nyene avuga tugena mu hitmaker kwambwa ati umwana mo dukiganira yacambwira ngo nungikira link ngo ndabe ko kantu kanyu karabwa tuvu urabe ko kantu karabwa kandi dufise aba true akaza babone kuri Facebook sivyo ubu rero umuntu arabonye ko dufise 19k aravuga ati mbasha mubone ubutwakora ikiganiro tuvu imbere nshinza kwibuka rero bya bindi yanyishura kera ubu yawe ko baduze kahoro kugira ngo baduge nateze ko yagize sabone na wenye hari umuntu ngusinoja kugira sabone ngo ntabe ko yaduze nukuvuga umenye yuko nimba ari ka babone 200 ariko usanga abo babone we batari bakuzi ari abandi bashasha nubwo ni makoni kiganiro bakakubona bazagira abone yiwawe mumenye kandi ko mu bindi bihugu kugira ngo umurimvyi aje ku radio ari hamahera kugira ngo aje ku TV online ari hamahera uramaze kubona no ngaha mu Rwanda yuko kugira abaje ko gutegera warise amafaranga muga twebwe mu promotion ya gusa sagagira yeah of course yeah cyo tumavuga ngo ivya gusa bitera ubwenge buke ngira gituma banka gutanga ivyo bigano kuko ari vya gusangira peut-être ngo gihe twavuga duti kugira ngo ukore ikiganiro uzoriha amafaranga kuko nako tubiduza ku mamega dukora ama déplacement cyane ngira abakintu baca abafaranga nico babona ko gareko ibitiko turagira ni investissement ni entrepreneur ko turagira twebwe mu misura turavuga twahevye promotion ya dukora publicité gusa ngira nazo ngaho yese babonekana hanyuma kikijanye n'amajambo bo amajambo sinavuga ko kuvuga indirimbo ubunya hari ukuntu zivuzwa bivanye n'ahantu uri hariho nk'ibibanza ajya amajambo twumva umva ni vibe en fait umva ka vibe umva ko biryoshye sivyo gora nk'ubu unye fate nk'ubu mu bare bwa kino gihe ntiwoza kuvuza ngo yarantumye umutayobe urumva jamais uvuza ati ndi doctor urumva ukiza yasoza vuga ibyaimba vuga ngo bihitinze ariko kandi kurimba ya majambo atitura imico sinibaza ko aricyo gituma ngo umutsinga ukundwa cyane kubera iki genda zindirimbo nyinshi zirimo amajambo atari meza zivuzwa insomene zikaba ziragiye tugendere fate nk'ubonye genda kunda kuzana tanga ama example tugenda ku ndirimbo za D1 hari amajambo mabi arimo genda mvirize ruguru no muri carte memoire kubona ko jya kwa kera usanga zya ndimbo zabayo y'abantu bazisoma carte memoire Sadbino yavuze ryarati Jedi wanashaka kunkuza mu kubera ko ari indirimbo naririmba kera tikana ari indirimbo zazindi zishika abantu mu mitima nawe ari karanza arashaka kunkuza musivyo no kuvuga hakwiye ko bari indirimbo ziguma mu mitwe y'abantu sivyo ndaguhaye example yindi kajya kantu kavuga ngo uri mami watawanje muna rakabona hari gisego kirimo mugabo kajya nta mujine bumwe makino gihe atakazi nubwo ego kuri indirimbo z'ibishego gani ibishego nyene kandi niko no vyita kari ibishego Jacob bwonje simuna kari kintu gituma umuziki ukunda kubera yuko achaza kuba limite achaza kuba igice cy'abagukurikirana n'ikindi gice cy'abatagukurikirana urumva ari igicuza kubuhomvye akuvuza no kumuntu arimba karirimba kakandi ko mu buzima busanzwe kaza gutuma abantu umuntu wese aza kwiyumva karimo yo adumva yuko nawe nyene kamukozeko ko je namba indirimbo nza kuyivuza ari uko nshize mu mayakuteri papa ntaze kuyumva cyo gasanga iyo ndirimbo ivuze wari kuri Star Time bace bahindura chaîne numva ko ariho public kuza kuburi kurahomba fore ko umuntu araba abantu burya mu wundi bakuna indirimbo zinjira mu buzima bwabo cyane uvuze indirimbo ugasanga umuntu umwinjiye uramwinjiriye mu buzima bwiwe ukumva uramukozeko sawa mugane no uvuze igishego nkaza kuyumviriza muri ekuteri papa naza kuyumva kandi batayumvise hari ikintu za kubuhomba ari ikintu za kubuhomba YouTube tuzumviriza kuri YouTube gusa iradio
amaradiyo ntupfa kuvuza byose start time ntushira kavyerevyo vyose urumva iyo limit uza kuba uri kuri ha limit usanga ari public uza kuba uri kurahomba hari abavuga ngo barimba indirimbo ngo zirimo nk'amajambo atari meza kubera ko no mu bazungu kintu usanga babiririmba cyangwa usanga yambaye kuteko kubera ko no mu bazungu barimze gutariwe nyuma sa kuririmba ico gishego akaba yumvise ko hari umunyamerika yarimze igishego nacyaririmba ico gishego mu Congereza ntivyumvikane kubera ko yagombye gutusha le monde extérieur nabigira uko n'amavideo bavuga ngo bambara abakobwa bagenda ngo bambara kuteko kubera ko ngo twabonye ko indirimbo zo mu mahanga zo turaba ziri mu ivyo bintu sawa aho ni sawa nimba agomba gutusha le monde entier mugabo mu majambo sha kurimba indirimbo zitari kirundi ciza vraiment nta mahigwe ndabaha kubera ko nishimaze kubona yuko zaririmbwe mugazi kavuzwa indwi zibiri kwa birahagaze sino kuvyima video kandi avyihoze mbuge kuri audio umuntu kurarimba indirimbo no bwa yigishego mu kirundi sha nta mahigwe vre mufise nga nta promotion iri kuraronka nga anye kuko naje hari umuntu ho ikiganiro umva indirimbo yasohoye kuko era ko semye oui arama ahinde mvuga ati ubwo muntu vraiment sinoronka ibintu nza kuvuga imbere yanyu kuko nta nyigisho dejiza kubera ko ifa ko dutangiye biri mu nyigisho umuririmbyi no mu ambassadeur umuririmbyi no muhanuzi naniyo ndimbo ni n'abata message za guhanura abantu irimwo nkabanze ko nkone kwigisha abantu none ncenza kuyivuza ngo yasohoye ngo hiti ngo ndimbo ngikaze ikiratwika kandi hari imico dutegeza kubahiriza y'ikirundi tuteza kugenderako rero abantu mu majambo bandika kweri ariko kandi ngarutse ngaho nyene abarundi barakunda indirimbo nubwo ziri philosophique mu majambo ushaka kuvuga ibintu ntubidudurireko ushaka umuti nk'umuti ushaka kuvuga indirimbo kayigira kikaba nk'igishego mugabo kikaba kiri muri philosophe iyo nzo ndimbo zirakunzwe cyane ngaha mu Burundi basi niba birimba babishire muri philosophe muga ntibabidudire kuko tuvyumva vraiment nta bayega jewe niyo ave yanje yego burumva yuko Chachu romantique afise côté yiwe bivugamwo afise côté abahanuramwe ati ushaka kuvuga ijambo riremereye niko no bivuga raba ahantu ca nyene pemeri comme ça umuziki wawe uduge canke uteruje imbere ariko Chris Gomez nafise ndibaza rafise akantu bivugako canke ikintu yo bitererako so kubijanye n'abaririmbyi juste uko bashobora kuvyifatamwe nkuko ndabibona bone kuvuga yuko nimba umu artiste ashaka yuko music wishika kure bo twarabonye n'abandi baririmbye ibintu bitarimo akamaro kanininya aho za South Africa munye ukiyumvira message iri mu yo ndirimbo munye ukabura ariko yarabaye hit ira trendinga cyane kuri kote zose benshi barayimenye ya barayimenye ndirimbo cyane sivyo indimo za maluwede zo kugwa barazimenye siwango zimwe amajambo ngo akomakomeye ya siwango zimwe amajambo ngo akomakomeye ngo hanura ibiki ariko ni gucreate juste bivanye na monde abigeze bako deja uno munsi monde maze kuba mediatize ni kuvuga yuko umu artiste raba ibintu biri updates biri kugihe bigezweho kugira ngo music yawe ikurikiranwe cyane nimba ndashaka kufatira ku bintu bikubira trending muri societe nkavuga ati biga ndabiririmbye aha nivyo ba bon cyane nivyo fatwa neza mu kibano n'abajene ndirimbye uno muziki vyogenda gute mbo ukaraba urumu artiste ikintu woririmba sibo ngo uririmbye igishego usivye uko nga iwacu mu Burundi iyo umuntu arimbye igishego ndirimbo yawe utashobora kuronka promo ku mamedia ariko mu bindi bihugu urimbye igishego ndisi recerte kenshi iraronka promo twarabonye ziya za Femi 1 ntiyaronse promo ikomeye cyane muri Kanailo yararonse promo ikomeye benshi barayimenya abakuze abana imisore imiyabaga barayimenye ahubwo ni kuraba ukuntu ushobora kugira kuririmba imiririmbire yawe ijanye n'igihe nimba rero twe iwacu ngaha urimvye indirimbo iri mu gishego ariko atari cya gishego cyumvikana neza indani cinjire indani ririmba ariko ugire limit aho ugeza kugira ngo indirimbo ironke promo iwacu mu Burundi rero uza gusanga urimvye indirimbo iri mu gishego ikiba stop bacha bayistopa ntibashaka kushaka kuri media ngo canke hehe hariya ngo bayumve hanze usanga bigoye bivanye nuko twege iwacu kumbure imico yacu tukifata tukibona rero umu artist narabe nka conseil no baha nka Chris Gomez fata uririmbe ibintu bigezweho ibintu vyubaka societe ibintu bishobora gutuma ujya mu jeune wese abatushe canke touchante ibintu bishobora gutuma
umuvye wanje aba tushante canke tushe ibintu nk'ivyo abantu bose bagashikirwa ibintu ubona bigezweho kuko niwarimve ibintu vya kera vya antiquité uza gusanga atamuntu ariko rabikunda vya antiquité ni muri karaoke byinshi barabizi ririmba nimba uvuga ati uno munsi igihe tugezemo mbega abajene benshi bakunda iki bimeze gute Dramati aguma bikora cyane neza aguma agerageza kubigira bien biva n'ibyo turimo D1 nuko nyene agerageza kudushiramwo tugakunda music yiwe rero raba ibintu bigezweho arivyo ibintu bantu bakunda usanga rero uyu muziki ukura kurikiranwa ugafata mbega hanze nibiko ibintu ko biravuma kugira ngo music yanje tobore urashobora gufata ati reka ndirimbe kino kintu kugira ngo umuziki wanje usohoka bizotuma ndiko ndarepresenta uburundi bace bakurikirana n'abarundi cyane gusumba biciye kuri no ndirimbo nanditse nk'umu artiste uza gusanga rero ari ibintu vyiza cyane gusumba rero turabahanuye aba artiste bacu ico bokora baririmbe ibintu bigezweho kweri uza gusanga rero umuziki wacu uri kurasohoka ya nuko nje ndabibona cyane gose murumva yuko hakwiye gukora cyane gose bagashamo inguvu kugira umuziki wabutere uje imbere cyane ariko hari indi ko tibavuga bati kumbure abaririmbyi canke abakora umuziki abanyamuziki ntibashigikwa cyane ntibafatwa ukuboko ndavuga ati muri gouvernement mu ntwaro ntibabashigikira cyane ico kintu baragihagara ko cyane ko coba ari cyo kimwe muri vyinshi bituma umuziki utaduga cyane ariko hambavu yaho dibuka namwe murabizi ko hariho inama mukuru w'igihugu wacu yakoreje abajene harimo n'abastar barasaba ati baduhe mu ministère ya jeunesse ndibaza baduhe umujene hari umuririmbyi yagipropose ariko nawe mubona gute kugira umuziki utera imbere kijya kintu ryo mustare yavuze canke ya propose baduhe ubajeje canke ubakurikirana umujene eske kubganyu nk'aba journaliste nico canke hari ukundi kuntu muvuga ati bakwiye gukorwa canke bikwiye gukorwa mubivuga kwiki so uko je ndavyibaza ni kuvuga yuko kugira ngo music yacu inatera imbere kandi mbo bisabanye na gouvernement gufasha uyu muntu kugira ngo agire agaciro agaragare ko yuko hariho abantu bari muri nyuma b'igihugu bako baramufasha dukunze kubona mu bindi bihugu bibanye cyane no mu bindi bihugu uza gusanga gouvernement ikunda igushigikira aba artiste babo na niyo mpamvu usanga uno munsi banatembere cyane uza gusanga gouvernement y'ibyo bindi bihugu uyu mu artiste afise nka concert canke show ikomeye canke ariyo yose ugasanga the president canke umwe mu ba minister bamuteye surprise baraje nabagatangara ugasanga rero abafana baranaryohewe cyane ugasanga rero iyo agize iyo surprise uza gusanga rero uyu mu artiste ariko aravuga mu bindi bihugu bigiye bitandukanye yuko umukuru w'igihugu canke umwe mu bashikiranganje bateye iteka umu artiste mu giteramo ciwe bigaragara neza yuko haba hariho urukundo banamufasha cyane gusumba hariho n'ibindi bintu umu artiste abakeneye rero ugasanga rero bivanye na gouvernement itamushigikira uzasanga hari ibintu ariko arabura kugira ngo ashogenda no hanze ngo asohoke rero mu gihe gouvernement itamushigikiye umu artiste sinibaza ko umuziki wo mu Burundi hoba hari terambere rinini cyane gusumba no mu bindi bihugu nkuko babafasha kugira ngo babatware mu bindi bihugu biciye kuri abo bantu bakuru uza gusanga rero bigoye cyane gusumba rero nje mbona yuko kugira ngo music kandi inatera imbere gouvernement bakwa dukurikirana uko biri kose kugira ngo music yacu itere imbere bafashe aba artists n'aba journaliste twese mudufashe kugira ngo dutere imbere dushike imbere mutuzamure biciye kuri mwebwe uza gusanga entertainment yo mu Burundi iduze cyane gusumba ku rundi rwego cyangwa ku rundi rugero biciye muri gouvernement ariko mu gihe bidaciye muri gouvernement biragoye gushika uno munsi kugira ngo entertainment yo mu Burundi iteye imbere ndabivuze I swear yeah je te dis franchement aho nukuri yeah of course yeah okay murumva yuko dukwiye gusupportingwa dukwiye gufashwa n'abarongozi bacu canke n'abadukurira kugira ngo ico dukora canke umwuga bakora batere baje imbere canke batere bashika iyo bifuza gushikaho ariko Chachu romantique antukana warafise akantu yo bivugako kuko nawe arabizoberemwe cyane sinze ko afise akayo bivugamo bo je ikintu cya mbere mbona kuri gouvernement cyangwa ngo ministre ngo de la jeunesse iyo ni navuga ari intambwe umuntu yabasimvye d'abord ni amical des musiciens d'abord ibanze gatraite yazo biri mu muziki mugabo umva gwarukundo rw'abanyamuziki nagwe ntirurabonekana cyane cyane nkuvuga
mu Burundi turakeneye ubumenyi ikintu cya mbere uvuga ati guverinoma yokora nuko boshinga ishure ryigisha umuziki niyo affaire ya mbere mbona ikindi naco hagahinduka comportement y'abaririmbyi umuririmbyi mu Burundi abonekana nk'umuntu yataye indero umukobwa yaririmbye abonekana kukumenga askari mara askari iki nukuvuga abantu ntibaratahura d'abord umuziki ukuntu umeze rero irifo yuko d'abord kandi n'abarinzi foko bagira ikintu respect bakiyubaha murabo ukuntu bakunda kwama batukana ku ma statut kuko niki cyagimvira rero umurimvyi naka yatutse uwundi muririmbyi ashama ngo ministre nakagiye kumushigikira nomba kucumenga erega ari gihe twikura kakana abana ko umuntu avuga ati je njye nakana umushigikiye mugibe bya bintu avuga no bandi ko nshira hasi CV yanje tivu niyo umugabo ahanini ikintu guverinoma yokora nuko bogisho gigisha umuziki hanyuma bakaraza barabatumira mu ntuzenye mu biteramo arambaye iteramo byatunganije hana akaza batumira nk'ubu urabona nko kisha bakunda gutumira nka mutima kenshi mu biganiro irifo hanyuma batumire uwundi muririmbyi wundi kuvuga baze barakabukanya namba uno mwaka bari batumiye ntuzenye mutima kuni mwaka batumire Defense avuga ati ku kwezi kwari kwa Defense baze baravaria iyo habaye nk'ijya misi mikuru y'intuzenye mugaha nini ya batanga ubumenyi kwera ko canke abarimvyi nabo baze bategura ibiteramo hanyuma basaba ama sponsor ko ni umuntu yavuga ati je nkamanegura igiteramo nzotumira abarimvyi banaka fisi ntumbere nini hanyuma ndashaka ko mushiye nibaza ko ama ministere ntazobura ama sponsor atanga komsa umurimvyi ashoboye kuba ari kararonka ukuntu ashobora kubaho biciye mu mpano yiwe nico numva noterera murumva yuko hari ibintu bigikino cyane kugira ngo umuziki ndundi canke umuziki wongaye wacu mu gihugu utere ujimbe ariko nibaza yuko nk'abakunzi ba PTV canke abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi ndibaza kakama kazobashikira kandi n'abajeje intwaro bizobashikira kandi n'abakunda umuziki canke abakora umuziki bizobashikira ekomsa bagire ico bahinduye canke bagire ico bafashije mu iterambere ry'umuziki ndundi sinzire ko rero twashaka tuje muri rusangi nk'abajournaliste nk'akantu kamwe bohanura cane abaririmbyi canke abakora umuziki mu ntumbere kurangiza ikiganiro cyo bakirekire cyane dugumye tuvuga ariko ndabijeje ko episode ya kabiri nzoyizana ya swat araba canke swat arabandi komsa tunyugwe cyane timbega hakwiye gukorwa iki kugira umuziki ndundi uduge cyane kuko ahantu ushobora kuja bakumva nk'indirimbo yo mu Burundi bakavuga ati uwo muntu nuwahe kuko ntibaramwumva gihugu ntibakizi mugabo rero dukoze hamwe tugashiramo ko hamwe tugakora tugafatana amaboko tukaduzanya akabagwa rukundo nigo cyane cyane rukonta tukabagwa tukagira communion canke union hagati yacu swat abajournaliste swat abaririmbyi swat umufana kuko umufana n'umuntu akomeye cyane mu muziki habaye ivyo byose no kuvuga yuko tuzogenda mu bindi bihugu abazo bari muri Canada abazo bari hehe Belgique bazoma umuziki ndundi bawumve kandi baryoherwe cyane rero bagira akantu kamwe bahanuye canke bahimirije cyane abaririmbyi abakunzi b'umuziki ndetse n'abantu basanzwe bakunda umuziki muri rusange ikintu hanura bwa mbere duhere ku ba journaliste cyane aba journaliste turafise ingeso yuko tuguma twirukanga inyuma y'abantu bafise amazina iyo ngeso vraiment irahari lifore ko turaba rero bamwe atari bose bamwe ba journaliste atari bose sinavuze ko ari bose ariko kandi bwo muri rusange kubera ni cyakindi usanga ngo tuze gupromotinga babandi bamaze kuba bafise amazina tuze turabana abandi bantu bato tuba promoting hariho ngo nabandi babasaba amafaranga kugira ngo bakoreshe ikiganiro ndavuga bien avant ya hariho promotion na publicité ibyo ntibiratandukanye nimba uvuga ati jengira mbu mu promoter umenya ko ugira ufashe ni service ugomba ukora mugani yo muvuga ati jengira nkore publicité nayo uricara namba ari public reportage namba ari publicité meze tugira ukora uvuga ati jenzo gukora publicité sawa ushobora kubikora gutyo onye mugabo ahanini yavura amaturabe ahanini yahantu bikunda gufira no ko hari impano zinigirwa mu menshi hari impano ziri hasi zibura ahantu zivugira kugira ngo usubira kugira twiteho aba bana bato kugira ngo nabo bashobora kugira kwindi level baduze kuko nibo ejo uzosanga bafike ko bariko baduze drop hanyuma ku baririmbyi nabo
niwo sindabasambuye hagati no bavuga ngo tugiranire urukundo bama bavuga hagati yabo katarukundo bafitanye ilifo rero ko nabo bakereyego urukundo bakarugira bagoma bajyana ngo ntidukundana alo mbega n'umunyamahanga avuga niwazutuma mukundana ni mwebwe hagati yanyu mukwiye kugirana mukwiye gukundana namba amekare midise ihari bakunda kuvuga ngo ntitwigo ntibayitwa nibayegera gute tufise bazi nibi babikemure ajya namba abantu mu rugo bubakanye barafata umwanya bakica bagekemura ibintu byanze ko babikemura acha batuma abashinga nta Amical des Messieurs du Burundi imaze imyaka myinshi ihari nga mu Burundi sivyo sinzi ko izokemura ikintu uno munsi biracagoye batabikemuye kera bama bavyidogera kenshi cyane nama navyumvise ubu biracagoye na cyane kuri Amical des Messieurs du Burundi kugira ngo umuziki wo mu Burundi ukemugwe habe akantu kaza gatuma music y'undi itera imbere umva ko haracari ikibazo aniho urumva ko hari iyindi deba yo kuri Amical des Messieurs du Burundi umutiza gukora kugira ngo umuziki twumve naho aho bipfira aho badashika mvuge kandi ko kubaririmbyi ukabura umuririmbyi ushaka ko abantu bakumenya ririma indirimbo za gukora ku mitima y'abantu kandi muri rusange sivyo je bavuga ati tangaro no guhindirimbo 10 umuntu gusa ayumvise acavuga ati kandi ubanza urabe abantu ibihe barimwo uribuka Valentine ya El Prisos kubera ko ubunye abajene bo batacitayeho ibintu by'inkundo kubera ko yari karapinga urukundo umva usanga bakoze ko basi amastati bahita bagupostinga rero uraba kuntu wimba ibintu biza gutuma wogumana intuzenye agateka ka kandi umva ko uwo muziki uza kurabwa n'abantu uza kumvirizwa n'abantu bose cyane cyane kumvuga ko ama video yoyo peu importe mugana kuvuga ku majambo ugira amajambo za kubaka abantu swate uje kubahindura uko bari canke winjiye muri bijya barimo aho vraiment aho uri tayari gufata karere uri tayari gufata ama media kuma media menshi ratwerekana ibintu byiza by'igihugu imico nakaranga kuvuga uzobufasha iki uzobufasha karere nani wavuga guma ugashego vraiment ego YouTube uzoronka ama views mugamenye ko nama views ya YouTube nta uranka views nta hit uza kuronka haje bwa mbere urinze atungwa na hit rijya zina aba yarubase nige bituma aza kubaho rero ubaka izina giwawe hama iryo zina ryawe urabukuntu uginjiza mu mitima y'abantu wifatira imitima y'abantu aho uzoburonse hit uzoburonse n'agafaranga hama ushobore kubaho ni naho wa muntu uzovuga ati numutegetsi nkeneye ko amfasha uzomushira ikorwa ciza ati umviza karimbo nasohoye ati murumva ko ndiko ndahanura abantu ndiko ndabinjiza mu kintu kana azovuga ati ku mico n'akaranga yiwacu aho ikintu kinini koratereye hita wironkera kanoti Okay urumva yuko byinshi abantu vraiment ko mu bikorera ko abaririmbyi canke abakunda umuziki ndundi mu guhanura abastar banyu prefere kugira ngo ibintu gume mize neza ariko ngaha Chris Gomez nawe atukanga yafise kantu yo bahanura ko kugira ngo umuziki ndundi bandanye utera imbere canke ubandanye uduga cyane kuko aho twifuza kushika aho nturahashika nabivuze bien avant bo ni gwa rukundo kugira ngo music ya entertainment itere imbere nga mu Burundi kugira patriotisme ku baririmbyi ku ba journaliste ku bafana ku ba producteur ku ba promoteur no kubategura igiteramo iyo habe urukundo muri abo bantu bose umuziki mu Burundi urashobora gutera imbere atankeka ihari atakuraba ngo ujya ni muto ujya afise izina ujya nta zina afise bagafashanya muri rusange nimba umu DJ ariko aravugiriza nko mu butambiro runaka akagerageza kugira playlist y'abaririmbyi b'abarundi kubyo umunyamahanga nubwo aza akamu influence ngo agire ashenga umusiki w'inkongomani cyangwa w'inyamahanga umu DJ yanke ko mu bindi bihugu yo harimo nko mu butambiro nko muri za Kanailo ndavuga Kenya cyangwa za Tanzania za UG uza gusanga mu butambira hakuravuzwa indirimbo zaho wogije kubabwa tingishiye mu indirimbo ya naka nga mu Burundi nta kwemera ushaka kumuha agaporbo cyangwa amahere ibiki nasho kwemerera umva aba DJ nabo ne bafate nabo bari mutuma urumva uza gusanga rero umu DJ nimba vyashitse hakasohokera umunyamahanga muri yo bare uza gusanga rero umu DJ we akeneye ivyo kunywa benshi twama twabibonye uza gusanga rero n'umu uyo munyamahanga amwemereye mbari amadolari nkanga cyangwa kumemera nka $20
cyangwa se kandola ngo tora uvuze mugabo indirimbo ugasanga arayatoye niyo nutuma n'umuziki wo mu Burundi utariko uraduga nahone ariko nuwa mukundisha wa muziki wo ngaha mu Burundi agama wumva nurya nyene bizotuma na hariya azobagiye mu mahanga bati aka petit wala sio kudanganya ni kaimbaji kazuri gakora neza kanaitwa hivi na hivi ni D1 ama ni dramati utagusanga rero nuko babimeze rero mugihe rero ibyo bintu bitahari bagoma bavuza inyamahanga baza abanyamahanga cyangwa basukamwe nota ba DJ bacavuza inyamahanga nyinshi umuziki wo mu Burundi ngaha wala sio kudanganya ntushobora gutera imbere nivyo byose biri mu bintu bituma umuziki ngaha mu Burundi udatera imbere hamwe n'abafana kurundi ruhande nabone iyo hasose umuziki nabone bagire ico baza baragira ikintu cyitwa ama partage basunika manuze mu ma groupe agetandukanye babati uno muziki wasotse akano ka link bagapartage hirya nino bituma irya link ishika kure nimba ari muri groupe y'abanyamahanga pourquoi pas utoshira irya link mu irya groupe kugira ngo babugurure babona ko ari umurundi uza gusanga n'umuziki ugenda utera imbere uko buke uza gusanga rero umuziki ushitse kure kurundi rwego ego murakoze cyane gose murumva yuko bafise byinshi bababwiye ko kicerekeye muziki kucereke kuco twakora gira umuziki ndundi utere uje imbere bara journaliste mwavyumvise ariko ndabemereye ko episode ya kabiri swat aba DJ swat abaririmvyi bonyene bishikire kuri terrain bavuge aho kibazo cyabo bakibona mwumva yuko debit zo bandende cyane kuko n'abafana bazoshikirwa tuzotumira abafana bazi batubwiye ati ikibazo natwe tukibona hana ekomsa umuziki wacu utere uje imbere kugira ngo ibintu gume bimeze neza cyane hama tutatevye ndabakunda cyane abakunzi ba PITV murabizi gira subscribe kuri PITV tugenda no kuri channel ya Wizo Media TV gira subscribe tugenda no kuri Bishop TV ugire subscribe comme ça urukundo rw'ubero uri so bye.